igihe cyose iyo tubabaye iyo turyohewe umunezero arawuduha. afise maison yitwa Crystal Event itegura ibiteramo, yitwa Bizimana Paulin canke DJ Paulin, muramubona hano nawe nyene yuko ari muri kino kibanza. Ariko kandi turi kumwe n'abartiste bacu dukunda kandi twubaha bamaze gukora ibitari bike. Turi kumwe na Mugisha Jean Junior ariko abenshi bamuzi ku izina rya Gaboje, ari hano. Murabizi yuko asohora indirimbo ziryoshe kandi no munsi ahageze ni heza gusoma. Turi kumwe na Irankunda Henry canke Dramati, nawe nyene n'umwe mu baririmbyi no munsi ataboreka kuvuga yuko bariko barakora neza kandi bamye bakora neza cyane. Ariko ku rundi ruhande turi kumwe na Muhimundu Vania canke Vania Ice, nawe nyene n'umwe mu bigeme muri bano basore babiri ariko aravyifatamwo neza kandi n'umuziki wiwe umaze kurenga igihugu ukaba ugeze mu makungu. Aba bari hano nibo baza kudufasha kugira ngo kino gikorwa kize kugenda neza. Ariko imbere yuko abaririmbyi baza gufata umwanya nabo nyene badushikiriza ikiri ku mutima, twagira twakire nyene urugo abasanzwe baserukira Map Tours kugira ngo bashobore kwakira abashitsi bahire, ariko banatubwiye n'icatumye kuri uno mugoroba dushobora gukoranira hano. Murakoze, reka tubaye ikaze. Ni Fidel kuva muri Map Tours. Ego murakoze, nitwa Fidel ko yagize kama ashimishane gose kubona mwitavye akamo menyesha makuru hano. Amashimishane gose Crystal Event DJ Paulin yishikiye hano hamwe n'abartiste mubona hano. Nk'urongoye Map Tours and Travels nashaka kubashimira cyane ko namwitavye no conference de presse. Umunezero mwinshi mfise kugira ngo nshobore kubakira hano. Munkundire munyemerere n'umwanya so kumarana wose sogira ibihe vyiza. Nashaka kubentroduire rero sasa kijanye na Map Tours and Travels, ni agence de voyage aussi de tourisme. Vous agence de voyage, ça veut dire turakurisha ticket de voyage ushaka kuja mu bihugu bitandukanye turaguha ticket. Aussi cha kabiri agence de tourisme turatanga ama circuit atandukanye mu Burundi bwose. Yaba ushaka kuja mu ntara zitandukanye z'igihugu turaguherekeza, dufite abantu babimenyereye babishoboye cyane kugira ngo tubahe igihe ciza cyo kumenya Burundi no kubukunda mubonye ukuntu ari bwiza mu gihugu cyose. Ico Map Tours and Travels ibereyeho. Hanyuma nk'umugambi wacu wa Map Tours and Travels turiteguye kwakira cyane gose yaba mu individu canke umugwi w'abantu nimba ari na societe kanaka mwifuza by'ukuri ukunda igihugu canke gutembera ahantu hatandukanye. Dufise abagide babimenyereye kandi bari prêt kubakira kugira ngo batembereze bamenyeshe Uburundi bwo ari bwo, histoire y'u Burundi muyimenye, kandi dushaka kubihera mu Barundi bacu dukunda, mu Barundi bacu tuzwi neza mu makungu yuko turi abantu bari ya Kenya bakira neza abantu mugabo dukunda igihugu cacu ngo tukimenyeshe hanze hose. Ari no muri iyo mvo twashatse gukora ico twise caravane éco-touristique. Umbarire ariyo yiyi izoba itariki ya 8 et 9 juillet mu mwaka wa 2023. Turatumiriye buri muntu wese yifatanye natwe, tukaba turi kumwe na Crystal Event n'abartiste. Twabonye kandi babishoboye cyane gose kugira ngo tujane muri uwo mwanya, bazoba babishoboye kubaha umunezero mu ntara tuzojamo. Hama aussi niyo image dufise yo kwereka Uburundi que le Burundi est un pays iri varié n'ubwiza bwayo n'amasite atandukanye zo tuko turabona muri ico gihe so turi masite atandukanye. Aussi tuzogenda mu ntara duhereye Bujumbura, tuzohera Bujumbura, uci Bururi, mu Rutana, Gitega, Muramvya, Bugarama, aho hose tuko turabitaho tubaraza uwo munsi wa 8 et aussi le 9 tubandana n'ibiteramo turi kumwe n'abastar. Murakoze cyane gose, ico nico twateguriye. Murakoze. Ni Fidel kuva muri Map Tours, yareka aratubwira ibitari bike. Mwumvise yuko Map Tours iri kumwe na Crystal Event igiye kubafasha kubaha umunezero no kubereka ibyiza bigize kino gihugu cy'u Burundi. Hari abantu no munsi bumva igihugu cy'u Burundi ariko ntibamenye ibyiza bigize kino gihugu. Rero Map Tours iri kumwe na Crystal Event nibo bagiye gutuma mumenya ibigize igihugu cyacu byiza, ariko n'amahanga ashobora kurata ariko bakaza no kurata. Nuko rero tutarambiriye reka twakire ubusanzwe arongoye Crystal Event ari nawe
agiye gukorana na Map Tours kugira ngo ino caravane ishobore kugenda neza. Mu nkundire mu cyubahiro ishobore kumuha umwanya ijambo ryewe asanzwe arifise ni Bizimana ari nawe agiye kutubwira rero byinshi bijanye n'abaartiste. Tuguye ikaze Paulin, kari gusanga. Murakoze cyane ku muryango. Nibaza ko ariyo benshi ngahanye bariko bariyumvira ati Crystal Event iri gukora iki muri hamwe na Map Tours. Mbese ko benshi muri mwebwe mwariko muravyiyumvira. Murabizi neza ko mu ntumbero ya mu migambi Crystal Event ifise yo gukorana n'abartiste yo kubatwara hanze. Nkuko mubizi ndamaze kuvyanusa kenshi narashoboye gukontakta abo muri Canada. Nibaza ko bibagiye guprecisa yuko hariho nabo muri Canada iyi Map Tours ikorera no hanze y'u Burundi. Ndabakontakse muri Canada baratwemerera yuko bazovyorganiza hariya anye, yuko bafise na agence de voyage ngaha anye, yuko aribo tugiye gukorana. Turumvikana yuko bazodufasha kugira ivyo byo muri Canada, natwe tubafashe guhayanisha cyangwa kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora muri iyi agence yabo. Kandi urumva sinari kwanga ko urumva n'icyumviro cyiza cyane rwose guhayanisha igihugu cyacu. Murabizi neza ko Crystal ari mu migambi Crystal Event isanzwe ifise. Baca barambaza bati none abartiste mubona twokorana, ndabira nije nibaza yuko muravye aho muherereye abartiste boba basabwa cyane rwose ni bande nibo baba batatu rero baci bahitamo ko jewe nibaza yuko murabizi basabye abartiste no abartiste bose bo mu Burundi ko turafise abartiste bakomeye cyane bose bakora neza uno munsi, ngo murabizi ko bidashoboka ko bagira rimwe. Ubu unye rero Map Tours twarumvikanye yuko dutanguye n'aba batatu, l'année prochaine hazogenda abandi bane batanu muri uwo mugambi nyene Crystal Event ifise yo kuguma dusohora abartiste bacu. Nkabashaka kubashimira cyane rwose kubona mwashoboye kudufata mugongo mukemera mukadukurikira muri ayo maprojet Crystal Event ifise yo gufasha abartiste. Murabona ko nabo nyene bari ngahanye icyo cyumviro baragikunze cyane rwose. N'abandi ataraba baza kubona nk'ibiganiro cyangwa abo tumaze kuganira nabo barabishima cyane rwose. Baravuga ati uno munsi si twebwe, turazi neza yuko ejo hirya y'ejo azoba ari twebwe. Bashaka ndabashimire cyane rwose kuri icyo cyumviro mwagize byo kudufata mu mugongo, kudufasha mu gafatisha n'aba bajene kugira bashobore kumenyekana hanze, bashobore gusohoka hanze y'igihugu. Murakoze cyane. Amashimeshi habuze amajambo make ariko habuze amajambo meza yubaka. Umuntu wese ari muri kino kibanza yararindiriye kumva. Ni DJ Paulin cyangwa Bizimana Paulin kuva muri Crystal Event nk'uko yabivuze, ariko mwumvise yuko n'umubyeyi rero bamwikoze ko aravuga ati mu bana banje ndabakunda bose, ariko bose bazogenda hagende uyu n'uyu ariko bose bashikirwe maze iterambere ry'igihugu ribandanye rigaragara. Ni Map Tours na Crystal Event bagiye kudufasha rero. Mwabyumvise caravane iratangura mu kwezi kw'indwi itariki 8 nuko itariki 9 nuko babitubwiye. Abartiste d'Aboje, Dramati, Vania bari hano kugira ngo bazobereke ubwo bwiza bw'igihugu, ariko si mu Burundi gusa, n'ubwo bwiza bw'igihugu bazona gutwara no mu makungu. Nuko rero imbere yo kuduha umwanya banditse n'amenyesha makuru mu nkumbire mu munota umwe duhe ijambo d'Aboje, duhe ijambo Dramati hamwe na Vania nabo nyine batubwire ingene bakiriye ino nkuru nziza, hama tuje tubaza ibibazo kuri Map Tours hamwe na Crystal Event maze kubaka ariko tumandanye twubaka n'igihugu biciye mu masanamu yacu ashika kure. Turahera kuri Mugisha D'Aboje. Ndabaramukije, tugira amahoro. Je nitwa D'Aboje, ndi umuririmbyi w'umurundi. Ndi hano kubw'iciyumviro cyateguwe na Map Tours. Iciyumviro twaragishimye, umugambi wabo ni mwiza cyane. Nta byinshi numva novuga atari kubashimira ku ciyumviro bagize kuri twebwe abaririmbyi, kubera ko si benshi batwiyumvira ko
ni benshi bafise uburyo bwo kudufasha cyangwa kugira icyo baterereye mu muziki wacu ariko batabitahura ko hari aho vyoshikana igihugu cyangwa abana b'igihugu. Rero ku bw'izo mvo mbona twobakomera amashi kwanza, ikintu gikomeye cyane. Ndi umwe mu batowe muri bino bintu bikomeye cyane, nanjye ndabyishimiye cyane. Ndibaza n'abandi baririmbyi bari inyuma bazoshikirwa. Ni muri bwa bumwe, ni muri bwa rukundo, twese hamwe birashoboka. Murakoze cyane. Murumva yuko ari ikintu gikomeye. Ibaze kuva Igitega ukazi Bujumbura ukaba ugiye kuzunguruka intara zose ariko n'amahanga ari inyuma. Ku bwa Mark Tours abana Crystal Event bikaba bigiye gushoboka, bongera ayandi mashimisha. Reka duhe umwanya Birankunda Henry nawe Dramati nawe nyine atubwire ingene kino shingiro yashakiriye muziki bamwibwira bamubwira ati tugiye gukora. Shimira jambo nikiza gushimira like Mark Tours yashoboye kutwegera kumva ko ifite umugambi dushobora gushigikira. Ikintu nyamukuru umuntu abanza gushima nuko mu gihe bakwiteze ko iyo contribution itaravye ngo ni muri bintu cyangwa ni muki cyari cyumviro dushobora gushigikira mu nzira zose, kubera ko ntibariko bavuga naka, bariko bavuga igihugu cacu, bariko bavuga igihugu cacu ni ku makote ya buri muntu wese yitwa ko ari Umurundi. So twategerezwa gushigikira iki gikorwa tukagishyira mu maboko yose, kubera ko ni ikibazo kituraba. Unarengeje koko bamwe muri twebwe tugiye gushobora kwiteza imbere mu kwegera abo bafana bacu bari mu gihugu twashobora kuja gukoreramo, tugashobora no kwibeshaho, kubera murabizi ko ari akazi turimo. So ni ikintu cyo gushima cyane, tunabakomera amashi kandi aho ubuze nawe neza amajambo make ariko meza kandi yubaka. Murumva yuko ashimye igikorwa akavuga ati tugiye gukorana neza, ariko kandi si ukumenyekanisha igihugu gusa, natwe mu mufuko ay'umukate ay'umuceri canke ay'ibiharage azoheza aboneke, n'ikirere kinahinduke. Hari abantu bose baza amakorosi yo mu Kanyosha gusa, ariko bagiye kumenya n'ayahandi abareke muce cane. Urabona yuko no muri kino gihe uko bicaye hajya ari batatu basigaye basa cane. Nuko reka twakire Muhimpundu Vania hamwe Vania Ice nawe nyene nk'umwe mu bigeme agiye kujana na Damoje, agiye kujana na Dramati, bari kumwe na Mark Tours, bari kumwe na Crystal Event, kugira ngo bazunguruke igihugu cose baraba ubwiza bugize kino gihugu cacu, ariko niyo bashika no mu makungu buno bwiza babonye bazoshobore kububwira n'abandi abanyamahanga ndetse n'abarundi bavuye ngaha kera batabuzi. Vania, tugiye ikaze, urasa neza cane. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane kuri iri jambo. Nagomba gushimira Mark Tours kubona yaraciyumviriye ibyiyumviro, benshi barabwira mbwa ko bishitse ko ni byiza cyane. Jewe nibakwe natewe kubona nagiye mu baharura bazogenda duhereye mu Burundi na tourne yo hanze. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese muko murabikorera ko nibaza ko byinshi babivuze. Ni intambwe niniya ko nayiwanje jenyene, mugabo ku muziki wacu wose intambwe niniya cyane. Turabashimiye rero, muzohore gutyo, amamanda yamuduhamagara n'abandi mwese muko muradukurikirana, murabona ko bishoboka gufasha umuziki wacu, twese tubigire ibyacu nyene. Turabashimiye. Tumukomera amashaka gushimira Bwana Crystal Event yari mu gukorana nabo, bose n'abasitari kubona bari mu iryo teka, turakorana igisigo tugire byose ibiri imbere, twatubura byinshi bizoza. Nkashimira n'amantu mwese mwashoboye kuzagira ngo ibintu turakora
ishike kure murakoze cyane murakoze imana ibaho umugisha dushimire Maptua dushimire Crystal Event dushimire abartiste dushimire abanditsi n'amenyesha makuru mwashoye kuza ino nkuru mwishikane kure hama n'abantu babandanye bashigikira maze duteze imbere igihugu Maptua zishike kure Crystal Event zishike kure Double J Dramati Vania amahanga bamenye anabakunde imana ibaho umugisha